Magaze ngaha nshimira Imana yo mwijuru ingene yangiriye neza ikanshikana muri no shengero. Yesu nashimwe. Maze imisi ngwaye cyane gose. Ariko ino saha nshimira Imana ko bikunze ko mpagarara ngaha. Haleluya. Amen. Ndashimiye Imana atari bayari ari Imana ikora ibikomeye. Hallelujah. Jewe nabaye ndi ngaho mama wanje aronka message imubarira iti usenge cyane musenge. Ati mu muryango hagomba kuvamwe umuntu. Ati kandi bitarenze ku munsi wa gatatu. Aho hari dimanche aragerageza guca ku matelefone yose twese Satana cyarakupa amarezo. Nta muntu numwe yigeze atora. Wewe abakwizamu ryo gusenga. Jewe nabo tuvukana twese nta nimwe yamenya makuru. Aho nyene mw'iryo joro rya dimanche naciye mfatwa. Nafashwe kimwe na kimwe. Hanyuma kuwa mbere ncangenda kwa muganga. Baranyandikira imiti ndayigura. Shitse muhira nkiyifasha aho nyene. Vyaciye vyanka ncyandaremba n'ubwenge buca buratakara hahandi niyo ndi atawe nshobora kumenya. Yesu nashimwe. Ariko ndashimira Imana uko vyagenze kose Imana yarahabaye. Urumva ko hari kuwa Mungu ariho naciye mfatwa kandi umuntu yategerezwa kuvamwe kuwa gatatu. Aho kuwa gatatu rero we yari gupfa yari jewe. Yesu nashimwe. Urumva ntivyari vyoroshe je nashitsa kwishengero bitoroshe nukuri hari nivyo ntamenya ningene vyagenze. Shimira Imana ya hano ingene yambaye hafi kandi ingene abakozi b'Imana banyitwararitse baransengeye cyane mu rukundo no mu bugwaneza. Yesu nashimye. Amen. Ndashimiye abasenzi ba hano baranyitayeho cyane gose. Nikuvuga naje ngaha kuwa kabiri baransengera. Iyo message twese twagiye kwimenya mu ijoro ryo kuwa kabiri nyene namaze kuva ngaha bansengeye niho twese amatelefone yagiye gucamwe. Kuva aho dimanche twe tumurondeye nta wamutora na waturondeye ntiyadutora. Ariko kubwa masengesho yo ngaha ne twaciye tumenya makuru twese tuca ku mazamu yo gusenga. Abakozi b'Imana ngaha barasenga. Imana ingirira neza. Ino saha ndiko ndavuga narakize ubu ndumva ndatambuka bigakunda. Ndibuka hari umunsi naje ngaha vyase cyane banjanye kwa mwungere naherutse mbona bariko baranyinjiza ivyakurikiye ntavyonzi. Yesu nashimye. Ariko ndashimira Imana ingene yankijije ikangirira neza. Cyuko nagwaye kuvambaho ntavyo nari bwabone. Burya abarozi barakora ariko natwe dufise Imana ikora ibikomeye gusumba ivyo bana b'abantu biyumviye. Yesu nashimye. Rero ndashimiye Imana cyane ndashimiye n'abasenzi bo ngaha Imana ibahezagire. Ndashimiye umuvyeyi wacu twitaho ijoro n'umurango atuba hafi. Imana imwongera umugisha kandi zimushikane aho tokwishikana yo yizihamushikane izo muvugire aho tobasha no kwivugira. Yesu nashimye. Izo kwibuke ibikorwa yakoze izi bimuhere ingero cyagihe hazoba hageze vya bitabo vy'ibikorwa ko bizingururwa ize yibuke ibikorwa ariko aradukorera hanyuma bizoce mu muriro mugabo ntibizoshe. Yesu nashimye. Amen. Azavyambarire igitsibo cyo kugororoka. Amen. Haleluya. Amashimeshi. Yesu nashimye. Nongera guhagarara ngaha nshima mu igihe natangura gushika ngaha nari maze igihe kinini ngwaye nararibwa haruguru y'umukondo. Nari ndamaranye imyaka myinshi. Hanyuma ndagenda kwa muganga ndivuza bakambarira ngo ni estoma. Bamaze kumara ko ari estoma ndavuga nti sawa baranyandikira imiti. Ndavuga nti oya sinoshobora kufata imiti ntabanje kugirisha igipimo ngo menye imiti mfata iyo ariyo. Hanyuma baranyandikira endoscopy. Iyo endoscopy ndagenda ndayigirisha n'igipimo kibabaza. Hanyuma ndayigirishije narababara cyane. Baca bambarira bati nta ngwara nimwe tubonye ntabwo ugwaye urakomeye. Ati nta na gastrite tubona
twe tubona ukomeye nivyo bipimo bitwereka nca ndataha ndavuga none mfata imiti ntazi ingwara ngo ayariyo nca ndaba ngaho mba mu gusenga no kwizera ntivyari vyoroshe bikabandanya bipanda bigwira nukuvuga nari ngeze mu gihe cyuko indani hababara nka kurya kubushe inyuma naho ku mubiri hari harahiye ku buryo nukogo businashobora gucisha ku kuboko ariko nkavuga nti none ndagura imiti yitwa ngwiki ndivuza gute nkabandanya gusenga no kwizera Imana hanyuma ndaza ngaha ndagenda ndabarira Eric umukozi w'Imana hanyuma Eric ndamubarira nti je ndafise ikibazo bimeze uku acaransengera muri make naho ne warakize ubu naciye nkira nino sanda komeye Imana imuhezagire kandi bongera umugisha Yesu ashimwe cyane nanje nari maze umwaka n'inusu ngwaye nari ngwariye aharuguru mwijenda ariko muri uko kwezi kw'icumi narimwe naramanutse ngaho ibujumbura manuka nyine numva mitende numva maze kumva mitende ndumviriza radio numva ngaha kumutakura ko hari ishengero gitwa Repentance ndatera intambwe ndashika ngaha maze kwashika barantwaye kuri uyu mwungere ndamushitse imbere yambwiye ati we barakuroze ibi nibi arabimbwira ivyo bandoze kandi nanje ngiye kuraba narabona ko ari ivyo ico gihe maze gutaha naragarutse irigira kandi arasubira aransengera arambwira ati nubu we barakuroze bimeze ukunuko okay ndabandanya ngo manza gusenga mu nyuma biratinda biragabanuka buke mu nyuma ivyo kugwara birateba birahera ingwara zirakira ndaja kwipimisha ingwara zose nari ingwara nsanga zarakize maze gushika hano ndasubira ndagaruka n'ubugira kandi hariho umurongozi umwigisha aravuye ngaha umunsi naza ngaha jewe aho nari nsanzwe nakorera ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi aravuga ati umuntu wese yashitse hano araza kubona itelefone imuhamagara y'umuntu w'umugisha haleluya jewe muri ico gihe nukuri cyari gitangaza je sinari bwakorere amafaranga arenga ibihumbi 50 muga kuva ico gihe navuye ngaha shitse ku kazi nakorera ibihumbi 30 ubwo nyene mwijoro ndiko ndasenga ngirengame nzambona umubosi arampamagaye ntazi n'ivyiwe acarambwira ati jewe nje kurondera umukozi ico gihe navuye ku bihumbi 30 arantwara ku kazi kiwe ampemba ibihumbi 300 nukuvuga rero mpagaze ngaha nshima Imana kuri ico kitangaza Imana yankoreye jewe nukuri muri mu myaka 20 no bamfise nari mfise ibintu byinshi ariko bivanye n'ukuntu nyene aho nari imbaye batavyemera batabibona nukuri barandoze barangira ibintu bidasiguritse ariko kubw'igitangaza Imana yakoreye hano muri Repentance je narigeze kwa mfise n'inka zirenga 3-4 barandoga zirapfa zirahera zose ariko kuva ngeze hano muri Repentance bakansengera zose nabonye zatanguye kugaruka Imana ihabwa icubahiro hama nkaba mpagaze hano nukuri murongozi ndasavye imbabazi jewe hariho umunsi umwigisha yahagaze hano hari twariko twimiriza kwibonane na Noel yari umukozi w'Imana yavuga ko yavuye muri Kongo namubonye ryo rimwe je kweri mu nyuma sinahevuye ngo subire kugaruka baravuze ngo twitangire ikintu cyo kubaka jinanje naritanze ndiyemeza ico gihe nariyemeje amafaranga nukuri sibanga niyemeje ibihumbi 500 ico gihe jewe navuga ati nzotanga ibihumbi 500 ntabona aho nzoyakura kuko nari nkikorera ibihumbi 30 nari nkikorera ibihumbi 30 navuga ati je nzotanga ibihumbi 500 ntabona hazova ariko ico gihe nkiri muri ako kazi nkorera 30 hagira ku kwezi guhera nkagwara ukwezi guheze misi yose namangwaye y'amafaranga hano yegeranije ngo ndayazane nze mfume nza natanga make nkamangwaye ariko ubu nukuri ndashima Imana uko biri kose
nta kwezi gusigaye ntayazanye. Imana ihabwe icubahiro. Hama ndashima Imana kuba mwaransengeye. Imana ibandanye ibongera amavuta. Amen. Amen. Ukuvuga ko ku munsi yahembwe yakorera igihumbi kimwe. Mugabo bageze ku munsi akorera ibihumbi 10. Icyanejereje mu byo bintu byose kwiyumbira kwizera ukorera ibihumbi 30 kemerera Imana ibihumbi 500. Ivyo bintu mwumva yo bikoreye imyaka ingahe? Ibihumbi 500 mwumva nta mwaka woheze hafi imyaka 2 atagura ikintu na kimwe mugaravuga ati jewe ndifunze. Hari igihe Imana izi ikora ikintu bifatiye ku kwizera no kwiheba kwawe. Nanjye kikirantangaza ukorera ibihumbi 30 wiyemeje ibihumbi 500 uzokorera hafi umwaka n'igice birenga. Atani ukora utangira Imana uhebera Imana. Ahubwo Imana ntikugomeze kuri 3 gusa ikuduze guhe na menshi cyane. Uko buri y'icumi nabiba nicazogirana. Imana ikorana no kwizera ko muntu. Bivuga ngo benshi bigumiriza ko ibyo bategezwa gutanga bikabazanira guhomba, ngo abandi bagatanga isabagire bikabazanira kunguka cyane. Imana iguha umugisha kuko yiheba kwawe kweri. Nanjye birangoze ko no kuri kose iyi ntahe Imana icishije hano iranyubatse mu buryo budasanzwe. Yasashimwe cyane. Nanjye naje gushinga intahe naho dasenga mu wakizwe ngaho kwitereza kumutakura. Kabisa je nawe bisenga we koronka amafaranga nashaka kora amafaranga no muri cyangwa 5. Icyo nakora nagura nabantu bakikesheza imigabe mbogo jewe nta bwenge nagira bwo kuyakoresha. Nyirabarozi bawe wacuritse ubwenge. Sijya nimve ati ndakoreje uko uyo kunguka. Ahubwo naragurana ntibampeze n'inyungu. Je sindabizunguka kure cyane kandi abisheshe mu mayange. Ahandi amaze ikingo cy'amezi ari naraje ngagusenga itariki imwe y'ukwa mbere 2020. Oya beko watushingiye ntaje ya murumogi ya nzonga. Oya numva ngo asamara cyane. Okay sawa. Niyo naraje umwaka 2025 badusengera haranzwe twaraguze n'umugabo umwe hari hananiranye kugura twaronde bakiye twarabuze. Ajya masengesho ya kabisa narashingiye naye turasenga ndatangira ikimazi ahantu bace bahagura na candara nk'umutayo gukora candagira n'ubwe bwo gukoresha amafaranga bari bancuritse ubwenge n'ukuri je nahise n'umudayimoni nk'uryo ujya dushingiye ntaye jo kwibagira je na umuntu wa mbere yibagira cyane. Kandi ndashima n'Imana cyane jewe umwaka 2025 nacirinja mu byo gucuruza ibintu by'amakinga. Je kuva itariki imwe kwa mbere nadandaza hagurirwa n'abaranguzi ntagurirwa n'abantu bajogura ngo amafaranga mbashaka. Hafi amezi nayo kujya mukozi w'Imana naje arasenga naye mubarira sho mu isoko nije nabaye wa mbere umukire wa mbere yaje ashora jewe mwana wose ari mu isoko. Nashaka kubishimira Imana akurafise umugisha. Yego ndawufise. Naho wahora wibagira abazimu barapfuye nabo batarapfa gose. Bapfe bose Erego ubundi abazimu ntibapfa bose ngo bahere. Oya ntabwo bahera abazimu ahubwo umugwana nabo. Uzorabe igihe kimwe mu gihe igeragezwa rivuye mu gituma batapfa gose. Nimba ufise igeragezwa ryo kubura akazi ligahera akazi kakaboneka. Oya reka mvuge basi kugeragezwa ry'ubukumi canke ry'ubusore. Iyo riheze ikibazo kiba gikemutse. Nugira mu rugo ukashaka ibindi. Iyo ubyaye nushaka ibindi. Abadayimoni ntibahera ahubwo tuguma tugwana nabo gusa. Nabundi kugira ngo bapfe bose bahere ubuheriye twoba twageze mu ijuru. Dukomera amashyi Mwami Yesu. Uzosengera je ndi ngaha muri shengero
ndagera muhemwera cyane ibintu byose ndinga ivyo mvuga byose ndabiboroka mugo ngeze hajya hanze nkaja hanze nkajya portail chavye ku paro shaho dusengera byose cyabihera urenga hajya babitwara ucugaruka bongera usengerwe kwera uze ko ariho wavuze ko batarahe hano arabyumva ageze hajya bakaba babifuse umva tugusengeye ntibasubire kugwikurikiza